Burundi Imbere Channel TV, umuhora ngurukanabumenyi ubegeranyiriza kandi ukabatohoreza amakuru, ubutumwa n'ubumenyi butandukanye mu ntumbero yo guharanira iterambere n'amahoro mu bihugu tuvamwo na cane mu karere ko hagati ya Afrika. Biranezereye kongera kubasangiza ijambo ry'Imana mugezwa ko na wa muvuga butumwa mukunda kandi mumenyereye ngaha mu gihugu ca Afrika y'Epfo, kubera ibikorwa vy'Imana ahakorera mu buryo yisangije mu kuzana abantu benshi kuri Yesu Kristo. Uwo mukozi w'Imana akaba yitwa Philemon HARAJWE. Hinge mu mutega amatwi kugera ku musozo. Imbere yuko tubandanya n'iki kiganiro kuri iri genekererezo ryo kwa 16/0 umwaka w'ibihumbi 2024, nagomba mbanze ndabibutse ko jewe muteze amatwi kuri uno muhora Burundi Imbere Channel TV. Nitwa Habimana Salomon, nkaba mbarizwa mu gihugu ca Afrika y'Epfo i Pretoria. Kaze dusangire ivy'ubwenge n'ubumenyi bw'Imana ku mamuko bitarimwo ibinyoma n'uburyarya. Iryo jambo umwami akirikura mu kanywa, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadineza, ni wewe ubarirwa, ubwami ubukuwemwo. Igitabo ca Daniyeli ca 4 ku murongo wa 31. Bakunzi b'ibiganiro amamuko mukurikirana buri kwezi kwa mbere k'umwaka, abo turi kumwe hano mu gihugu ca Afrika y'Epfo, abari wacu i Burundi, eka aho woba unyumviririza uri hose, amahoro y'Imana arutukomywa n'umuntu wese ashimire imitima n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Kaze mu kiganiro ca gatandatu mwateguriwe kandi muriko mushikirizwa nanje Philemon HARAJWE, nderewe Kristo mu ishengero Capital City Church International 3 mu mpfunyapfunyo riri hano muri Pretoria East. Saint Augustine ati, ukwishira hejuru niko kwahinduye abamarayika amashetani. Arongera kandi ati, uguca bugufi gutuma abantu baba nk'abamarayika. Nk'uko mubizi, Satani yari umumarayika mu ijuru, akororerwa mu isi kubera gushaka kwigeranya n'Imana. Mugenzi, aho mu kibani wanyu ntabo mwita amashetani kubera imibanire yabo mibi. Umunyakuru wacu Mavandimani yambwiye ko umuhungu we yitavye Imana, umuhisi Mark Vandimani. Mu kibano bavuga bati, wogira ni Kristo muri twebwe, kubera guca bugufi n'ishaka rya Kristo vyari muri we. Kandi nyuma yaho nanje Philemon nkomereje gukunda abantu birenza akanwa, nk'uko navyigijwe n'umuhungu we Eric Vandimani, hari wambwiye ko ndi mwene wabo na Yesu. Kubona abari abamarayika Imana itabihangane kuko bashatse kugororera amaboko yabo ku cubahiro cayo, ntaco bikubwiye wewe unyumviriza. Imana iti, jewe nyene nzobikora, nta kuntu izina ryanje ryotukwa, kandi ntawe dushobora gusangira icubahiro canje. Isaya 48 ku murongo w'11. Muntu uribwaribwa kugira ivyo ugororeye ko amaboko yawe, ukore ku bindi, icubahiro c'Imana co nuhirahira kizogukora. Sirimwe si kabiri je Philemon mbonesha yanje maso abantu baduga hejuru nka za Kilimanjaro, ariko bagakoroka bwa babi. Nebukadineza umwami wa Babuloni ngo yari yaragiye aba nk'igiti c'inganzamarumbu
cakuze kugera mu ijuru aho kibonwa n'abo ku mpera y'isi. Yari yaramamaye, maze aho guha icubahiro Imana afata ibikorwa vyose vy'i Babuloni avyitirira amaboko yiwe, ati mbega ibi vyose je nabikoze. Tubacadaniye ca 4:11 hatubwira ko Nebukadineza akivuga ayo majambo yo kwishira hejuru, ubwo nyene Imana yaciye mwirukana ava mu bantu, asigara arisha nk'inka. Umubiri wiwe utondwa ko n'urume ruva mu kirere, gushitsaho umushatsi wiwe wabereye ikigunda nk'amoya y'inkukuma, n'inzara ziwe zihinduka nk'iz'ibisiga. Ubwo buzima Nebukadineza bubayemo imyaka 7, ngo kugeza igihe yibutse ko umwami Imana aruta utumana twose tw'i Babuloni, maze yicisha bugufi abona gusubizwa mu bwami. Hamani nawe yashatse guhangara abayuda bwoko bw'Imana, byarangiye ari we nyene amanitswe ku giti, yari yateguriye kumanika ko Moridekayi umuyuda. Igitabo ca Esiteri igice c'indwi. Umwami Herode yariko ata mwibohero abanyashengero maze akabagirira nabi, yicishije Yakobo inkota, ata mwibohero Petero. Ariko Petero ishengero rigikomeje kumusengera, umumarayika w'Imana aramutorokesha atarico. Ariko rero Herode ntiyashirwa, yikubira ko nyambara bamiziwe ngo abwire ijambo abantu. Arangije abantu bati uyu si umuntu avuze n'Imana. Bibiliya ntitubwira amajambo yaravuze ayariyo, ariko bigaragara ko yarayo kwishira hejuru ngo aryohera amatwi y'abamwumva. Ubwo nyene Imana iciramuhwikira aturikira inyo mu bantu, aracikana kuko ataha Imana rurema icubahiro. Igitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa 12. Yaba Hamani, Herode canke Nebukadineza, bose nta muntu muto arimwo muri abo. Ariko murabona ko Imana yashoboye kubacunya. Nizere ko bigize ico bikubwiye mugenzi. Aba ni ba bantu ibintu nkibashitseko, amaradiyo, imenyeshamakuru na za interinete vyose ari bo bavuga gusa. N'umuntu muto cane wahariya kure atagira akaradiyo asanga ku kinyamakuru bamutekeremo utudagara yasumye handitse ko inkuru z'umwami yarishije nk'inka. Hari n'umuzungukazi nzi yamenye isahani yiwe ngo nuko umwirabure yayiririyeko. Mu nyuma Imana icizana agakiza mu nziwe icishije mu mwirabure, kandi mu gihe kigoye ciwe c'amarira menshi ayo ubuzungu bwiwe butashoboye kumuhoza, uwo nyene yinginga umwirabure ngo amusengere, kuko yavyiboneye ko n'abirabure bambaza Imana ikabitaba. Bantu mvuga mukica amatwi, bizobagendera gute umunsi Imana yabagabuririye ko amasahani mukomeje kujanjanga mwebwe nyene? Abifuza kumenya vyinshi, isango no mu kiganiro cacu c'indwi. Murakoze mwese, Imana ibahezagire cane. Turashimiye rero umukozi w'Imana Philemon ku kiganiro ca 6 atugejeje ko ku mamuko. Umwami wacu Yesu Kristo amuhezagire, kandi nawe wabanye natwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro uhezagire. Reka ngarukirize ngaha asaba ko ibibazo vyose mufise ari kuri uwo mukozi w'Imana canke ibibazo bijanye n'ijambo ry'Imana ryashikirijwe muri kino kiganiro, mwosohora mubishikiriza kuri iriya WhatsApp y'umukozi w'Imana Philemon HARAJWE mweretswe hariya hasi, canke mukabishikiriza muri commentaire. Sinoheza ntabasavye no gukurikirana n'ibindi biganiro bitandukanye ducisha kuri uno muhora Burundi Imbere Channel TV. Ni karibu, ni waba ufise icifuzo wifuza gushikiriza kuri uno muhora, uko kizoba kimeze kose, ariko hatarimwo ibitutsi canke gutyoza, kandi na cane kikaba iciyumviro kiroranye n'icotuma duteza amatwi batera imbere mu karere ko hagati ya Afrika no kw'isi hose. Nuko nkuko nama ndabikibanura, amajambo ni yayandi ngo mugire amahoro n'amahonda. Mwari kumwe na Salomon Habimana.